je nakubwiye yuko wewe iryo zina ry'umwana wawe byose kuzarimbya mu matwi wanje. Wa muhungu we, attention kumenyera, ninde akubwiye ko jewe umpangara? Emera utuze wamere tubane, kuko jewe sindi ko ndava muri no rugo, kandi ikindi womenya jewe ndi umugore wa so. He ndashimye cyane kuri iki kiganiro mwandonkeje. Prema ni by'amateka sinaguheruka. Ujya munsi duhura naragusabye kugira ngo tuganire, ariko nibaza yuko wari ufatiriwe cyane bivanye nuko gahunda twahanye utabashije kuyishikako. Rero uyu munsi ndakenguruka ko wandonkeje aka kanya kugira ngo twicarane tuganire. Oya nukuri ni karibi wacu. Ujya munsi narifise ibindi bintu bifatiriye, niyo mpamvu wabonye ntaguhaye umwanya. Gusa ubu ni sawa, ndahari, umwanya ndawufise, tuyage. N'igihe cyari kibaye kinini ntitwaherukana, twari dukumburanye. Cyiza cyane, murakoze kwikaze mu mpaye. Yego. Wa mugabo we, nashimye kugukura hariya mu rugo ndakuzana. Urabona ko turi no ku nzira y'abahita. Urazi ibanga je nawe dufitaniye. Nkeneye yuko uzongerera ibanga, ntihagire umuntu n'umwe azigera amenya iryo banga. Ndakwinginze ndagusabye uzumbikira ibanga, ntihagire umuntu n'umwe uzigera ubwira rirya banga je nawe dufitaniye. Kandi ni waribika uzobona ivyiza vyo kuribika. Rema, jewe ndagushimire kwanza kuje gufasha mwampaye. Ntaho uzoryumva, sindorimena, ibanga ingata, ariko uzomena ukuntu bigenza kukubera gushika jewe ibanga ryanje na wewe ntaho uzoryigera uryumva. Sawa, nta kibazo na kimwe. Nanje nkomere ko nzobikora. Menye ko intwari zisezerana mu masesa. Rema. Audrey, uyu mbona ngaha ninde? Newe ivyo bimbaza nkande. Nta nindwi zibitsirahira ibibaye. Ubu nyine arusunda umukunzi. Nizeye ko atari byo je mpande yumvira. Wewe ico twari duhuriyeko ubu nta kigihari. Rero afite uburenganzira bwo gukora ivyo ashatse byose. Audrey, nimba narakoze ikosa, uyu mwanya nje gusaba imbabazi. Ivyo ankoreye birahagije. Ubu nta kintu nakimwe ngisangiye na wewe. Aho gufashije. Audrey, je umutima wanje washaka gukunda.
kandi ni wewe wenyene uri mu mutima wanje. Renda kwinginze dusubire mu rukundo. Lisa, Audrey, Iyo umuntu atagushaka bigaragara yuko adakeneye kuyaga nawe. Fata inzira utahe. bro, sindakuzi. Kize kwinjira mu rukundo rwanje na Audrey. Audrey, no wanje. Audrey, ndabona ndiko ninjira mu ishamba ntazi. Reka ntaha ahubwo tuzobisubiramwo mu nyuma. wa mukobwa we, uje muri urugo rurafise amategeko arugenga. Sinkeneye umuntu n'umwe mugiranira imimenyerano muri no rugo, uhereye ku mukozi wo muri no rugo yugurura ku muryango, ugakurikiza kuri uyu muhungu ari muri no rugo, ugakurikiza n'abandi bose n'abazoza mu nyuma bose. Nta muntu n'umwe wemerewe gukorana ibiyago nawe, wemerewe kugiranira imimenyerano iyo ariyo yose, ntibikenewe. Isohoka rya buri kanya kose ntirikenewe. Uzobe ngaha wumva ko ushobora kubahiriza amategeko ngenderwako yo muri no rugo. Ndibaza nta byinshi, nta guharira, nije mwene urugo, nije utegerezwa kumvira gusumba abandi bose. Audrey, Stop. Ubu rero karasize ingani usanze no mu rupango rw'abandi. Ibyabereye hariya ntiwabishimye, ugera mu rupango rw'abandi uje kugira iki? Audrey, kandi kiyajewe Umviriza mu maguru masha ukiri muzima, sohoka mu rupango rw'abandi. Mpa mahoro. Sohoka. Audrey,
nta vya Audrey sohoka ava mu rupangu rw'abandi ntabara usohoke hanze kandi aho nahejeje none ko ndamubwiye ngo asohoke nkaba mbona abandanije yinjira bimeze gute uramuzi ahubwo jewe sinditora Hewe ahubwo nkubaza je ndiko ndabona isinema caho ndiko ragiye none uri kurirukana ntawuzi je ndamuzi mugabo sinari nzi ko nomubona mwizi Inzira ryo nonga imfura yo n'umuhungu wanyene urugo ngaha Erika tanga nawe ega ndumiwe namaramaye nabuze ico fata urya ni Samura gwaho ngaha ni imfura yo none aha nyene wariko uramubwira ko utazi n'uwo ariwe eshwi je sinari nzi ko atangaha ashirya nyene nuwo ngaha bimenye nuwo ngaha ndumiwe ahubwo mbere urazi reka ngende kumarira za mpuzu ndabe ko noziheza hakiri kare Karibu. Mauja karibu. Njia ya maumivu nimo, machozi moyoni, natembea peke yangu, natafuta amani. Namahoro Namudogo ndabarire cyane kwa ntakuramukije ariko ni neza si cyane ko naho waburushe guca ku muntu yeno karengana ega wamenga je nanibajije hari kibazo iki no nta kibazo gusa kubera kuruha mu mutwe bivanye n'akazi. okay ahubwo ndibutse iki wewe kumenga n'ubu mu mama dufise ubu ntibimeze neza hari gihari Namudogo ivyaha biragoye cyane ariko uzogenda bimenya buke buke kandi uzobitahura. ariko Eric ntuzohave umufata ndazi ko mumenyereye bamukase w'umuntu ngo ni babi ngo ukacubishira mu mutwe ni mu reje ko tubanye neza ariko nta kabi ndamubonako So nkuvuga yuko biragoye kwakira umuntu arije ndafise ishavu ivyo papa yakoze. Papa yarakoze ikosa rikomeye kubona mama agira maze kwitaba Imana atanu makuru aragaza n'undi mugore. ariko nukuri
nta mutoya wa mama wawe je no guhanura kubera urya mugora mumeze neza je kuva nshika urubona dushwanye kandi ntukwiye kuganzura n'ivyo bikomere n'ivyo twasanze ngo wamukase w'umuntu ngo wategezwa kuba ari abana babi ivyo papa wawe nawe yakoze nuko uvyakira erega umuntu agenda arakira ubuzima ntibuguma bumera uko turushaka wewe Dre. wi Wahano. kashaye Wahano. nasanga rungira bwa burufa bwanjye Uburofu bwa. reka ndagushimire cyane ku cyiyumviro wari ufise cyo kumpanura ariko biragoye kwakira ko ushobora gucemera ariko buke buke bizotora umurongo. urumva shayiriki kuri je nawe ndaguhanuye nk'umuvyeyi ibisigaye genda uvyigeko kuko ni vyiza ko mubana amahoro ntituganzwe n'ivyo bikomere idecision ni iwawe yo gufata. Okay. Hey bro. Ndabibona no muhira uransanzeyo narakubwiye jya kure y'urukundo kwanje nimudashaka ikibazo urakibona. mani uno munsi nagusanze muhiri wanyu nivyo ariko ikidahura n'imisozi uyu munsi nje ngaha ariko ejo tuzohurira ahandi hantu ntuco mfata nabi rero. Ahandi ahantu sava imeka bigatatu umusenzi musoro hasi Namusoro musira. None wewe kubera ko usohoye umushitsi uriko urambaza nkande wewe yaya cyariya n'uburofa bwawe. Haya maumivu nimo, machozi moyoni, natembea peke yangu, natafuta amani.